Reka ndabaramutse kandi ndabaha ikaze mu kiganiro mukunda cyane kandi natwe twishimira, arico ikiganiro twigamo indongozi yo kwiga Bibiliya. Kuri uno munsi w'igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatandatu, ni ku munsi wa mbere w'iyinga, aho benshi twita dimanche, abandi nabo bakayita Sunday bivanye n'ururimi ukoresha. Rero kuri uno munsi dufise icigwa kidasanzwe kivuga ivyakahise be n'ubuhanuzi. Mwino yinga murazi ko twatanguye icigwa c'11, kikaba ari icigwa giye kudufasha cyane kugira ngo dusobanukirwe amwe mu majambo akomeye aboneka muri Bibiliya, umwe mu buhanuzi bwanditsemwo kandi bufise ibintu bugenda bugenekereza ko bwerekeza ku iherezo ry'isi, butangura muri kahise k'ibinjana byose kandi bikagenda bikurikirana kugera igihe c'iherezo. Rero tubasabe kugira ngo tubane mwa kino cigwa. Reka rero dutangure n'isengesho. Nyene icubahiro, nyene imbabazi nyinshi, ugira ubuntu bwinshi butangaje, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ukuntu wama utwitwararitse uko bukeye nuko bwije. Tugushimiye no kuri kano kanya, dushimiye ko tuba muri kano kanya ko kwiga ijambo ryawe. Reka tugusabe kugira ngo ubushobozi mvajuru bube kuri twebwe, kugira ngo ijambo ryawe ribe rigwiriye kandi rigire ubukuba n'ubushobozi, kugira ngo abantu benshi baze batahe mu bwami bwawe uzobukoze. Wirengagize ububisha bwacu n'ivyaha byose n'ubwa bitanje byose bitubonekako, kugira ngo nitwa batukugiriye kumugisha natwe amaraso y'igiciro ya Kristo Yesu atugire ku bukuba, maze ijambo ryawe ribashe kuronka ikibanza muri twebwe mu izina rya Yesu. Rero bagenzi bakunzi bacu, mu by'ukuri iki cigwa ni cigwa dukwiye gukurikirana twese tukagishira ku mwete, kubera ko ni cigwa kidasanzwe kitwereka ibintu bikomakomeye cyane byo muri Bibiliya. Hari umuvugishwa n'Imana twagiye turabona mu vyigwa byahise, Daniel yabaye akomeye, abaho mu gihe gito yamaze i Yerusalemu. Amaze kumara igihe gito i Yerusalemu hategwa n'umwami yitwa Nebukadineza. Hari ku mwaka wa kabiri Yehoyakimu, umwami w'i Yerusalemu cyangwa umwami w'Abayuda atwara aganje Yerusalemu, ategwa n'umwami Nebukadineza. Uyu Daniel nawe ari mu batwawe inyagano, batwagwa i Babuloni. Rero amaze gushikayo yagize ikiganza c'Imana kuko yari yarimenyereje ibintu byo kubaha Imana. Rero mu gice ca kabiri umwami tubona indoto yarose. Umwami yarose indoto, abona igishushanyo kirekire kinini cyane. Ico gishushanyo amaze kukirota aribagirwa indoto ziwe. Iyi ni nkuru mu by'ukuri muzi, kubera yuko iyi ni nkuru yamenyekanye cyane. Umwami amaze kurota ico gishushanyo yaciye yibagira indoto yarose. Kumbe hari umugambi winyegeje inyuma w'Imana, icyo Imana yagomba gushikako kandi icyo Imana yagomba gusobanura. Rero amaze kurota ico gishushanyo, yabonye igishushanyo kinini cyane. Igishushanyo cyari mu ishusho y'umuntu. Navyo turaza kubona ico bisigura kuba yarose igishushanyo kikaba mu ishusho y'umuntu. Maze amaze kubona iki gishushanyo, aca atumako abakarudaya, atumako abanyabwenge biwe, abapfumu biwe bamuragurira kugira ngo bamusobanurire indoto yarose kandi banazimumenyeshe, kubera yuko yazibagiye. Mwibuke ko iki gice cyose ca kabiri tubona yuko batigeze babasha gushika kumusobanurira izo ndoto no kuzimwibutsa, kubera ko ntavyo bashobora. Ariko umusavyi w'Imana Daniel arashika, atangaza ko izo ndoto ashobora kuzimumenyesha, akamumenyesha n'ico zisigura. Aya majambo rero tubona muri iki gice arakomeye cyane, kubera yuko yerekana ubwami bwagiye burabaho mu isi. Uyu mwami amaze kurota ico gikoko, yabonye umutwe w'ico gishushanyo murantunga, yabonye umutwe wacu wari inzahabu, kandi ico gishushanyo ngo cari gisa neza kibengerana, mu by'ukuri kiboneka yuko ari igishushanyo kibereye ijisho. Ibi vyerekana yuko yari karerekwa ubwami, ko murazi yuko ubwami buba bufise ukuntu bwibitse ku butunzi kandi bukayangana. Rero iki gishushanyo cyari gifise umutwe w'inzahabu. Turaza kubona uyu mutwe uwo ari we. Hanyuma igikiriza n'amaboko byari bigizwe n'ifeza, maze inda n'ibibero ikagirwa n'imiringa, amaguru nayo yaragizwe n'ivyuma, maze amano yaco yaragizwe n'ivyuma bivanze n'ibumba. Ivyo byose turaza kubona muri kino cigwa ico igendereye n'ico isigura. Rero uyu mwami Nebukadineza ubwami bwiwe
nibwo bwatanguye bubonekana ku mutwe. Umutwe werekana ubwami bw'iyo bwa Nebukadineza. Ayo majambo mushatse kuyaraba neza mwoyasoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Daniyeli, ni mu gice ca 2 umurongo wa 38 niho havuga ivyuko uyu mwami Nebukadineza ariwe avuga. Kubera ko abantu mudukurikira akenshi biba bikenewe yuko mumenya canke mubona yuko ivyo tubabwira vyanditswe muri Bibiliya, bisaba yuko tuza turasoma kugira ngo amajambo mwamwe tuyasobanukirwe. Maze Daniyeli amaze kumenyesha umwami yamubwiye ati, nuko inzozi nizo kandi turamenyesha umwami ingene zisobanurwa. Nuko mugenzi wewe uri umwami uganza abami, Imana yo mwijuru yaguhaye ubwami n'ububasha n'inganji n'icubahiro, kandi ahantu abantu baba hose yaguhaye n'ibikoko byo mw'ishamba n'ibiguruka byo mu kirere, ibishira mu kuboko kwawe, iguha ku biganza byose. Nuko rero uwo mutwe w'inzahabu ni wewe. Aha ni ku murongo wa 38. Nuko rero uwo mutwe w'inzahabu ni wewe. Uyu ni Daniyeli abwiye umwami yuko ico gishushanyo yabonye, umutwe w'inzahabu ari umwami Nebukadineza, umwami w'i Babuloni. Maze igikiriza n'amaboko navyo vyari bifise ubundi busobanuro budasanzwe, kubera ko igikiriza n'amaboko vyerekana ubwami buzokurikira. Ubwo bwami bukaba bwaje ari ubwami bushingiye ku Bamedi n'Abaperesi. Mwibuke mu gice ca 5 umwami yitwa Birushaza yatwara Yerusalemu, nako yatwara i Babuloni. Uyu mwami yageze igihe yubahuka kunywera ku bikombe vy'Uhoraho. Ibi vyamuteye ikibazo gikomeye. Muribuka yuko yaciye ategwa muri iryo joro nyene ubwami bwiwe bunyagwa n'Abamedi n'Abaperesi, ari nabwo bwami bwakurikiye ubwami bw'i Babuloni. Ari nayo mpamvu ku gishushanyo ubwami bwerekanywe mu buryo bubiri, bwerekanwa nk'igikiriza, ahandi bwerekanwa nk'amaboko. Rero ubwami nabwo ni bwakurikiye ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Inyuma y'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi haza ubwami bugereranywa n'inda n'ibibero, ari ubwami bwakurikiye ubwami bw'Abagiriki. Murazi mu mateka y'isi abantu benshi murasobanukirwa uwitwa Alexandre Mukuru canke Alexandre canke Alexander the Great. Uyu n'umuntu yamenyekanye cyane, ni gihangange, yakoze ibishoboka byose kugira ngo yiruke isi yose maze abashe kuyitwarira. Ibi rero ni ibintu mu by'ukuri bibonekana ko yari umwami yanditse izina kubera ko abantu bose baramuzi, mu mashuri arigwa, muri kahise arigwa, kubera yuko yakoze ibintu byinshi bihambaye, ashaka gutwara isi yose kandi akabikora mu kanya gato. Ivyo rero yarabigerageje, usivye yuko atabashije gushika cyane ku ntumbero ziwe yarafise. Ivyo byarageze igihe biramunanira, ariko gake muri none tuzobona kimwe ku buhanuzi ico kigenda kigamije kugira. Hanyuma kandi iyo twize ikintu nk'iki bisaba yuko mugira ibibazo byinshi mukavyandika kugira ngo tuze turonka akanya ko kuvyishura. Rero inyuma y'ubwami hakurikiye ubwami bugira 4 bugereranywa n'amaguru kandi bukagereranywa n'amano, ubwami bw'Abaromani, aribwo bwami bwakurikiye mu mateka y'isi. Ubu bwami rero nabwo bufise ukuntu bwagiye burabaho. Ubwami bw'Abaromani mwibuke yuko bwatanguye imbere gato y'ivuka rya Yesu araza abaho muri ubu bwami, ico bita Empire Romain, niyo Yesu yavutse ihari. Rero ubu bwami nabwo bwabaye ubwami bukomeye cyane, bwagereranijwe n'inkoni y'icuma kuko bwarajajanze burakora ivyo bwigomeye burakomera. Ubu bwami igihe bwari bugiye kurangira, isi yasigaye atabwami twovuga butwara isi yose muri rusangi, ariko isi yasigaye irongowe n'ibihugu 10, ibihugu by'ibinyaburaya arivyo byasigaye bitwara isi. Maze ibi bihugu bica hamwe kugira ngo bikundike bibandanye birongora isi. Rero ibi tuzogenda turavyagura kugira ngo bikundike, ibihugu tubibone, tubone kimwe maze bikundike, umuntu wese ashobora kugira ikibazo agisobanukirwe. Rero aha muri ubu buhanuzi bwo kuri no munsi wa mbere, reka ndabasabe kugira ngo umwe wese agerageze gusoma kugira ngo bikundike ikibazo wagize, ico utatahuye duhanahane ko ivyiyumviro. Ariko ubusobanuro buratomoye neza, burerekanwa neza mu bitabo yuko ibi bizogenda mpaka kugera ku iherezo ry'ibihe. Uyu mwami Nebukadineza amaze kumva ivyo Daniyeli amusobanuriye, akamubwira neza uko ibintu byabwirizwa kugenda bikurikirana, umwami yikubise imbere ya Daniyeli maze aravuga ati mu by'ukuri Imana yo mu ijuru n'igitangaza.
ariko biratangaje cyane kubona mu gice cya gatatu uyu mwami nyene yaciye ashinga igishushanyo kugira ngo yerekane yuko indoto Daniel yeretswe zidashoboka, yuko ubwami bwe butazovaho. Acayishiraho igishushanyo gikomeye cyane ico yahagaritse mu kiyaya c'idura kugira ngo abantu bagisenge kandi bamufukamire. Rero biratangaje cyane kuba Imana yari hejeje gukora iki kintu mugabo uyu mwami akacagira. Rero iyo tuko turaraba kahise n'ubuhanuzi biradufasha cyane gutahura yuko Bibiliya irimo inkuru zose za kahise, ikaba irimo n'ukuntu urutonde ruzogenda rukurikirana gushika ku herezo ry'isi. Ugiye mu bitabo bidondora ivya kahise, ugiye kubize ivya kahise n'abavyerekana ku mbuga ngurukana bumenyi internet n'ibindi, ugasoma uzobona yuko Bibiliya igenda ifise ahantu hanini cyane ihuriye n'ibi vya kahise nk'uko abantu benshi bavyiga mu mashure n'abataba baratahuye neza ivya Bibiliya. Ariko Bibiliya nico gitabo dufise muri iki gihe kitumenyesha cyane ibijanye na kahise. Rero iyi nkuru yo mu gice cya kabiri cya Daniel idufasha cyane gusobanukirwa ubuhanuzi. Aha tuzoraba n'igice c'indwi c'ubuhanuzi bwa Daniel nyene, naho nyene tubone ivy'ibikoko. Mu gice c'umunani naho nyene nuko. Mu gice ca mbere umwami yabonye igishushanyo, mu gice c'indwi Daniel yarose ibikoko, no mu gice c'umunani naho nyene yarose ibikoko. Ibikoko mu gice c'indwi umurongo wa 17 Daniel yeretswe yuko ivyo bikoko vyerekana ubwami. Na ca gishushanyo Daniel nawe nyene n'ubundi nakumwami yarota yabonye naco nyene kigereranya ubwami. Mu yandi majambo ubwami buboneka mu gice cya kabiri n'ubwami buboneka mu gice c'indwi birafitananiye isano. Ari mu gice c'umunani c'ubuhanuzi bwa Daniel hari ibikoko bibiri havuye vyerekana ubwami butatu. Ubu bwami nabwo n'ubwami butatu. Daniel yeretswe ubwami butatu kubera ko ubwami bwa mbere bw'i Babuloni bwari bumaze kuvaho, ari naho bitandukanira n'ubundi bwami. Ariko bwa bwami butatu bwari busigaye inyuma yuko ubwami bw'i Babuloni buvaho buguma ariko akundi nyene. Ubwami ni bumwe uko bwagiye burakurikirana. Ibi vyemezwa n'iki? Niwagira ubushakashatsi uzosanga yuko ivyitwa empire zikomeye cyane arizo zabayeho mu mateka y'isi zikomeye ni iyo bita empire Babylonien canke ubwami bw'abami bw'i Babuloni, hagakurikira iyo bita empire Perse, niyo yakurikiye ubwami Abamedi n'Abaperesi bamaze gutera i Babuloni, maze hakurikira empire Grec canke ubwami bw'abami bw'Abagiriki, maze hagaca hakurikira empire Romain canke ubwami bw'abami bw'Abaromani. Rero nuko bikurikirana no muri kahise birahura neza kugira ngo bidufashe gusobanukirwa aya majambo Imana ibahezagira. Reka rero turangirize ku murongo umukiza wacu Yesu yabwiye abari ko baramukurikira mu gice cya 14 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 14 turabe ku murongo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 turabe ku murongo wa 28. Mwumvise ko nabibabwiye ndagiye ariko nzogaruka iyo mu reka turabe umurongo wa 29 aravuga ngo nuko ndabibabwiye bitaraba ngo aho bizoba muze mwizere. Hari amajambo akomeye kuri kino cigwa dukwiye kuraba twitwararika kubera ko avuga iby'ubuhanuzi. Imana ikikora ibanza kuburira abantu bayo imbere y'uko ibintu byose bishika. Nico rero yatanguye kugira ngo ibanze twigishe ivy'ubuhanuzi bigende birakurikirana, abami bagende barabaho, maze bikundike dusobanukirwe ibihe uko bigenda biraha ibindi, maze bikunde ubwami bw'Imana igihe cyose bugiye burashika ku ntambuko kanaka tuyisobanukirwe ataca Imana yaduhishe. Rero Yesu abahezagire kandi abakomeze kugira ngo bikundike amajambo y'Imana tuyatahure cyane mu buryo bwagutse. Imana ibahezagire. Reka rero turangize n'isengesho. Nyeri cyubahiro mwami Imana nyiri imbabazi nyinshi, tugushimiye ukuntu wabanye natwe muri kino cigwa, tugushimiye ubushobozi bwawe no kwigaragaza kwawe kuri twebwe. Reka rero dusabe kugira ngo uhezagire umwe wese muri twebwe, abavuze n'abatumvirije, kugira ngo nivyakunda aya majambo aza tubere impamba n'urwego bizotuma dushiki wawe uzokoze. Imbabazi zawe n'amahoro yawe bibe kuri umwe wese mu izina rya Yesu, amen. Mwari kumwe na mwene so Misago Ponce, ishengero rya Kanyonga.